Imana niwe wamuduhaye uruhushya turababwira yuko tuje kuvuga ubutumwa ino mu kavumvu ababimenye rero ko tuzoza bakaduha intasho nimuzakire mu izina rya Yesu. Nagomba tuyaga ijambo ry'Imana riri hariya mu gitabo Mushete Paulo yandikiye Abafilipi Mushete Paulo yandikiye Abafilipi igice cya gatanu igice cya kabiri umurongo wa gatanu igice cya kabiri umurongo wa gatanu havuga ngo ni urupapuro rw'amajana 224 mu isezerano rishasha havuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana ntiyiyumvire yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako ariko yisiga ubusa yabira ishusho y'umugurana cikusa n'abantu kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba nico catumye Imana imushira hejuru cane ikamuha rya zina rengeye ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi n'ay'iby'ikuzimu kandi indimi zose zize zatura yuko Yesu Kristo ari uhoraho ngo biheshe Imana Data twese icyubahiro amen. Ni ijambo maranye iminsi rigenda rinyengetera umutima wanje kugira umutima wari murinde mbega mwumva byoroshe ariko naho bitoroshe Imana yarabonye ko bishoboka kuko ntiyari gutuma Paulo ngo avyandike azi ko bitazoshoboka. Urumva rero agira ndaguhumurize ndakuremeshe birashoboka kugira umutima wari murinde ergo umutima wari muri Kristo Yesu. None uwo babaza ati umutima wari muri Kristo Yesu wari umeze gute? Nko kwishura ngo wari umeze gute? Wari uw'imbabazi abandi urukundo. Nane numva ivyo bintu bibiri ko natwe vyodushika ko bigakunda. Kugira imbabazi naho ntivyoshoboka, kugira urukundo ntivyoshoboka, ariko ndatinya ko urwo rukundo atari rwinshi. Ngira ndabisuzume mwanya mbere ndabisuzume. Urabona umushitsi ntabazi vyinshi mugabo arasuzuma ibintu akaraba akabime. Igihe pasteur yakira abashitsi hari abatatweretse ngira ndabarabe abashitsi bo ngaha mu mishungararo mu mihana baje kumva ijambo ry'Imana batahora basengera nibahaguruke ndababona. Nta n'umwe ntubona ko abone mwaturutse ga muvyeyi ikiremba ariko wowe uri mwene data ko ndakubona. Jewe mvuga batarakizwa mwahitanye bari rwa rukundo rero naho rwari kuba rwabaye. None gapasi biremewe ko umuntu azana umuntu gusenga cyangwa ntivyemewe cyangwa birabukijwe? Biremewe ngo biremewe sawa ko vyemewe ngira ndabasuzume ndababaza ninde yahitanye cyangwa yatumiye umuntu agapfa mwangira ariko yamutumiye mushasha manika ndabonye umwe haguruka tubwire watumiye nde
basengere buta mu ijambo rimwe batarakizwa ntibaca. Imana iguhezagire wagerageje. Ndabonye rero ko ijambo Imana yampaye ari iry'ukuri, kubera ko uko Kristo Yesu yari ameze murakwiye kumera nkawe. Igihe yava mu ijuru akaza ino yaraje kurondera iki? Yaraje kudandaza, yaraje kwima nk'umwami muri politiki, yaraje kurondera iki? Ishengero icyari cyarapfuye cyarazimiye. Sinarinzi igituma rero ijambo nta n'umwe mwazanye kweli. Reka ndabwira ibi ndiko ndavuga subwa muri Kiremba niyo byahereye ibi bintu byo kuzana abandi kwa Yesu. Mu myaka iheze haheze nk'imyaka ngira nka 10 narigeze gusengera ngaho Kiremba. Umunsi umwe umwungere yagiye mu ijuru aratubarira ukungene missionnaire yari yarabaretse. Missionnaire yatureze kuzana abandi kwa Yesu. Ati yahora atubwira turi abajenama turabavuga butumwa akaduhagarika, gahamagara ati nakahagarara nakahagarara nakahagarara, tugahagarara ngaho. Agaca tubarira ati ku munsi w'Imana mwese ndabakeneye muwazanye abantu bashasha kwa Yesu. Ati kandi nzobibabaza. Agaca asubira akabatondeka ku munsi wa Mungu. Ati Abdenego ndiyo simama hapa. Agaca ahamagara n'abandi yabatumanye, watu lileta wako wapi? Ndiyo awa Bwana ngaba nabazanye. None vyaheze ryari? Ninde yabibabukije? Mugire wa mutima wari muri kugira mubone neza uwo mutima ngene wari umeze. Nagira ndabwire ibi bintu byo kwa Yesu suko byumva ngo bice mu gutwi bigire gute biseruke mukundi. Oya, kumva no kugira gute no gukora. Matayo 9 murabe ngene yavuga. Matayo 9 kuri uriya murongo w'35. Yesu umutwe w'amajambo soma twumve wanyu ngene yavuga. Yesu agira gute? Aterwa agongwe n'iki? Yari yuzuye ikigongwe, ni naco camuvanye mu ijuru. Yesu agenda mu bisagara byose no mu mihana yose yigisha mu masinagogi yabo, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Mwumvise ngo yagenda he? Ngo Yesu agenda he? Mu bisagara bingahe? Byose. Nahe ni bande bumva ko arabatsindwa muri ibi bintu bibiri, kuba batariko baragenda mu bisagara no mu mihana bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami? Ni bande bifuza imbabazi? Eka nimuvuge ngo twese umuntu arivugira. Ngoma subire ndahasome nimwahabonye, ngoma ndahasome muraho. Yesu agenda mu bisagara byose no mu mihana yose
yigisha mu masinagogi yabo avuga ubutumwa bwiza bw'iki akiza indwara zose n'ubumuga bwose mu gihe wa mutima wari murini rero muca mwumva umutima wari muri wongere wari umeze bakoze imana mwumvise umutima wari muri wongere wari umeze ninde yawumvise neza akawuvuga neza reka singomba kubigisha ubutumwa tumara isaha tugasha dusenga tugaca dutaha ngomba nabigisha ibyo musigarana ninde yabyumvise nabivuge oya haguruka ubivuge reka vuga ibinyene twumvise w'ikigongwe yakora gutega mugenzi hehe na hari icyo usize no mu bisagara nagira ngo ibisagara ngaho bibegereye n'ibi naho byaba bito bito biri je ntabyo n'ibi nde nani